Imwe muri vyinshi abantu bakunze kwibaza impamvu Amerika ishobora ko ivuga Icongereza, bamwe bakibaza ati bon Icongereza cyo bacabaye forme muri Amerika, ariko twagomba tubabwira abakunzi ba Major Talent TV ko Icongereza cyaje kivuye mu gihugu cy'Ubwongereza. Twe twigisha Icongereza mu buryo bubiri. Turigisha Icongereza novuga face to face, donc aho twigisha umuntu imbona nkubone muri classe. Deuxièmement, turigisha Icongereza en ligne, online, nkuko Ingene ikarabivuga. Ndabizi yuko abantu benshi ntibakunda ibya gusa kameme, ndabizi, ariko reka ndababwira ikintu kimwe abakunzi ba Major Talent TV. Ubisangwe jewe fise idée entrepreneuriale. Rero muri entrepreneur twebwe nitushira imbere amahera, kubera yuko umu entrepreneur ari hajya kugira ngo atorere inyishu y'ibibazo. Sali bakunzi ba Major Talent TV, ndabibaramukije bivanye naho muherereye mwese. Ego kuri micro muri kumwe na Jojo, cameraman turafise Ir. Nkuko mubibona uyu munsi Major Talent TV, ushobora kwibaza ngo Major Talent TV iri mu biki. Uyu munsi urabona Jojo ari kumwe n'abantu babiri, ari hagati. Urabona ko ashigikiwe kabisa. Ego Major Talent TV ifise abatumire babiri. Turaja kubamenya niba twibwira, ndetse Major Talent TV ikamenyesha ko uyu munsi tumenya byinshi kuri bo. Ego reka tubahe rero kugira ngo batwibwire, hama tuyage nyuma yuko tumenya abo turi kumwe ni bande kuri Major Talent TV. Kaze. Murakoze cyane, turabaramukije gose. Kaze nawe. Ego murakoze. Uratuje cyane. Bon, ni bukebuke. Jemwe natari bukebuke. Bon, ni bukebuke nyene. Yego. Bakunzi ba Major Talent TV mwamaze kubabona baratuje cyane, naho bariko barabihakana je ndabibona. Reka tubabaza amazina yabo hanyuma tumenye byinshi kuri bo. Ego amazina yanyu baba bitwa gute? Murakoze cyane. Je ku mazina nitwa Jean Marie Rankunda, ariko benshi banzi ku izina rya Dr James. Merci. Ubu ushobora kuvuga ati Dr James Irankunda canke Jean Marie nkarireka? Ego kubera yuko benshi banzi kuri Dr James, donc mumpamagaye Dr James nabyo nibabiza gusomba. Ego. Nawe urashaka kutwibwira kugira Major Talent TV menye ati uyu ni Dr James, uyu nawe ni inde? Ego murakoze, amazina ni Ir Vianney. Abenshi bakunze kumpamagara Ir Vianney. Kuvuga Ingenier Vianney. Nawe nagenda kubaze ko atakandi kazina kariko koko ujya yatubwiye ko yitwa Kariko. Yego Kariko niyo mpamvu nagashizeko. Bakunzi ba Major Talent TV bamaze kutwibwira mwabumvise. Ego reka tubahe ikaze kugira ngo bagire icyo babwiye Major Talent TV, babanze baturamukize na cameraman wa Major Talent TV kugira ngo nawe atubone neza, yongere adukamere atuzi neza cyane kuri Major Talent TV. Mushaka kutubwira ati Major Talent TV turabaramukije? Turabaramukije cyane, na cyane twongera tunaramutsa cameraman wacu, turabona yuko ni umuntu w'amateka cyane arabikora. Yego murakoze. Turaramukije abakunzi ba Major Talent TV ndetse na cameraman turi kumwe, ariko ashobora gufata kino kiganiro dutumirira n'abarundi isi yose kuza gushigikira ibikorwa bya Major Talent TV. Murakoze. Bakunzi ba Major Talent TV mwamaze kumenya abatumire turi kumwe, icyatuzinduye n'igiki, reka tukimenye kugira ngo tubandanye abakunzi ba Major Talent TV babandanye baryoherwa kudukurikirana, na cyane abibuka cyane kugira subscribe kugira ngo bamenye byinshi kuri Major Talent TV. Ego Dr James watubwiye kuri Dr James, basha kutubwira ati Dr James uyu munsi nemeye kuja muri Major Talent TV kugira ngo tuyage kubyerekeye iki. Urashobora kubwira abakunzi ba Major Talent TV kugira ngo bamenye icyatumye Dr James aja kuri micro ya Major Talent TV? Ego murakoze cyane. Ubwa mbere manje gushima karukana karyo keza ko gutumirwa muri muri Major Talent TV. Jewe ntumva gusa Major Talent TV nace numva yuko nyowe cyane, na cyane numvise kari talent, nkaba nanje numvise de talent, numva yuko nanje nkwiye kuba no habwa amahirwe yo gushobora kubona namwe, donc ndabyishimiye. Ni Dr James ariko arakora ibintu bitari bike, na cyane ariko agerageza kudekuvura ama talent yiwe. Dr James ari talentuwe, arafite byinshi ariko yumvira gukora. Mugabo no munsi yaje ngaha nk'umufondateur wa Beta, donc
ni Bujumbura English Training Academy. Ego. watubwiye ngo ufise tala, wumvise ko turi Mijo Talent TV nawe ukaba ufise tala, niyo mpamvu wifuje ko uno munsi uba kuri micro ya Mijo Talent TV. Ego cyane maze kumva yuko ari Mijo Talent TV, nanjye nkaba nzi yuko Dr James afise de talent, naciye mvuga ni hamwe rongira amahirwe nkaba muri Mijo Talent TV noryoherwa, donc ndabihimbariwe cyane. Tugushimire ku buryoherewe ko uri muri Mijo Talent TV, turagushimiye cyane kandi natwe tugutera intege ko iyo tala yawe nubwo tutarayimenya mugandazi ko kuri Mijo uyu munsi uyibashikiriza. Ego we nakajambo tubwira kugira ngo Mijo Talent TV iryohererwe nawe kukubona kuri micro yacu. Ego murakoze cyane, turabashimiye ku gikorwa muko murakora. Nkuko twatangiye tubabwira ati ni Ir Vianney. Bon muri byinshi nkora nko gutera intego gwaruka, sanzwe ndi mu bijanye na civil engineering, cyo navuga domaine y'ibijanye n'inyubako kubaka. Turagera les plans, turaconcevoir, exécution, les devis. Ivyo ni bimwe muri byinshi dukora. Nkaca nongera kandi nkaba ndi founder wa DCF, iyo nita Dreams of Change Foundation. Bon ni fondation yagutse iri kitegura ibidasanzwe, na cyane nk'itariki 31 aho tuzoba turi mu kigo cya Hope Africa University kuri bijya bitaro, mu buryo bwo gushigikira abarundi nubwo bari mu bibazo bitandukanye by'ubuzima, tubereke ko turi kumwe nabo nubwo batoba batubona muri icyo kibanza cyangwa nubwo babihebuye, bamenye ko hari abarundi babiyumvirako. Apart y'ivyo, bon dafise na media, nkaba ndi founder canke CEO wa Burundi Top News, twongera dutumirira abarundi kuza kudushigikira kuri media ikora kuri réseau Facebook nka kujya tumenyereje imbere magazine n'izindi. Ego ivyo ni bimwe muri vyinshi nsanzwe nkora. Ndafise n'ibindi bikorera kuri réseau ariyo Impano Agency, murashobora kuja no kuri Facebook mukabona ikorwa vyaho. Muri make turabashimiye umwanya mwafashe kugira ngo dushobore kuba twoyaga muri bimwe bishobora gushikana ugwaruka ku bindi ntambuko y'ubuzima. Murakoze cyane. Reka tubashimire kuri Mijo Talent TV. Bakunzi ba Mijo Talent TV, mwabonye abo turi kumwe bamaze kubibwira, bamwe bari mu matara runaka, nukuvuga abandi nabo mwuze ko turi kumwe n'aba engineer, ndi kumwe n'abantu bakomeye cyane. Reka baratubwira byinshi uyu munsi byerekeye n'amatara yabo, abandi byerekeye n'ivyo mwumvise byinshi. Ego kaze kuri micro ya Mijo Talent TV, hama mutubwire ati mbega ivyo bikorwa byanyu mwatubwiye ibintu byerekeye ma beta, ushobora kutubwira kuri Mijo Talent TV mu cyamake, kubera ko wari kuratubwira nk'umuraperi nitwavyumvise neza, ugasigura abakunzi ba Mijo Talent TV, hama iyo tala yawe natwe tukayimenya tukagira ico twungutse. Murakoze cyane, turabashimiye kwanza d'abord Ingene namwe mwatwakiranye ugweze, mwatwakiranye nk'abavukanye kugira ngo kumbure natwe dusabikanye, kuko namwe ni Mijo Talent TV bisigura yuko namwe murafite detala, donc twahuye twese dusa, urumva rero turaza gusangira bitari bike. Uyu munsi twashatse kumenya tala ya Dr James. Ego Dr James ni umuntu afite detala, mereye kwanza mu kwidondora kumbure vyimbitse. Dr James ni umwe mu bize ivy'ubutunzi, donc yize economy, yiga muri kaminuza y'u Burundi, mugabo ntiyagarukiye ngaho kuko yamye afise detala nyene adekuvura hirya no hino. Asanzwe kandi ari umu-CEO wa Top Coaching. Top Coaching nayo akaba ari page ya Facebook isanzwe nayo nyene iri kirakora ibitari bike mu kwankadira canke mu gufasha ugwaruka mu kumenya ingene bashobora kwitwara no mu kwitunganiza imigambi yabo. Apa rero y'ivyo naho Dr James nyene no munsi azanye ikintu kidasanzwe. Ico kintu kidasanzwe naco kiri muco yise beta. Iyo beta nkuko muvyumva ni sigle canke ni acronym isigura Bujumbura English Training Academy. Donc James no munsi yaje nk'umuntu adasanzwe kugira ngo abazanire za nyigisho z'akanovera mwari mukeneye. Yego murakoze. Urakoze cyane. Izo nyigisho raziduha kuri Mijo Talent TV, uko abakunzi ba Mijo Talent TV badukurikirana nibumva ko hari inyigisho Dr James yatuzaniye, antuka nabo baza kuryoherwa cyane.
Ego ni ukuvuga turakeneye tubwire iyo tara yawe wamenye ryari ko ufise tara kugira ngo umenye ko nyine nawe uri ufise tara wabimenye ryari. murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ubundi kudekuvura tara y'umuntu bifata igihe, kuko hari aho usanga afise tara atabizi, ari naho mbere bamwe bamubwira ati burya urafise tara wewe akaba atavyibonamo. Kuri icyo kibazo rero mumbajije, jewe nsubiye inyuma gatoya, jewe narize lettre muri secondaire, aho hose naragiye ndabona yuko mfise amatara atandukanye. Muri ico gihe jewe narisanga ndi mu bintu bitari bike, mu bintu vyo kuba umu MC, nkasanga nko muri classe ndiko ndaba umu MC muri bina biriya, nkasanga nko muri classe ndiko ndasira amahore y'umuridere, nkasanga en fait nisanga mu bintu vyinshi nk'ivyo. Mugabo tara z'icongereza zagiye kugaragara neza niga mu 11, aho naciye nisanga ku ishuri nize ko ya lycée municipal Cibitoke, aho nari isanzwe mfise club, donc nigisha abana, nkigisha abanyeshuri, ncanza nibona yuko mfise tara zo kwigisha ururimi rw'icongereza. Kuva ico gihe sinahagaze, nagumye nkora, ndaja muri bina biriya, ndagira ama club atandukanye ngahe mu gisagara ca Bujumbura, participa ndongera kandi mvuga nti jewe nanje ndafite tara numva ni muri jewe, donc ni no musire mvuga nti harageze yaho rero zija kumugaragara. Murakoze. Urakoze cyane. Urumva ni ibintu vyakujemwo hama nawe uja kugenda urabibona bivanye n'ingene wagiye urakura. Ego ico gihe umaze kubona ufise tara warageze no ku rwego rwo kugira ngo reka nubake izina. Ego ushobora kubwira urwaruka canke abantu bariko baradukurikirana kuri Mijo Talent TV, ni ibikorwa ndiko ndakora, ni ukuvuga nifuza kugera kuri ibi, ndiko nkora ibi, urwego ngeze ko nuru, kugira ngo abakunzi ba Mijo Talent TV badukurikirane bamenya ati Dr James ari ku ruhe rwego. Murakoze kuri icyo kibazo cyane. Mu bisanzwe Dr James, nsubiye inyuma gato, ihangiro ry'iwanje mfite ni muri ryari ndirivuga riti kwitunganiriza imigambi, na cyane cyane yuko uno munsi ugwaruka twipfuza kwitunganiriza imigambi tutazeyinze, ni kuvuga tutizeye abandi. Murumva yuko nize economy, ariko simfise ya mind yo kuvuga ngo nzogenda kudepoza muri obere canke hehe kugira ngo we economics. Ni Dr James avuga ati nubwo yize ivyo, avuga ati jewe ntegerezwa kubaho mbeshejweho na talent ziwanje. Muri make jewe icifuzo ciwanje nuko nobaho mbayeho mbeshejweho na talent iwanje. Mutiro mbega Dr James rero yaje iyo tala yiwe mbega ni yihe? Nari babwiye je ndafise tala yo kuvuga icongereza, ndavyizi ko sukwiyemera abakunzi ba Mijo Talent TV, sukwiyemera, ariko iyo tala ndayifise cyane kandi ndayishimira en fait. Ndafise self confidence iyo ndiko ndavuga icongereza. Muri ico gihe rero Dr James yaciye yiyumvira yuko iyo tala afise ko yo yisangiza n'abandi, kuko muri we afise cya cyiyumviro yuko ivyazi abihereza abandi. Ni miliyo ntumbero yo Dr James yaciye abazanira ikintu kidasanzwe yuse beta, nari nakivuze ntini Bujumbura English Training Academy. Iyo nayo akaba ari ishuri canke se ikigo kiriko gitegura inyigisho z'icongereza z'akanovera. Ego Dr James urakoze cyane. None Dr James kugira ngo uhitemwo kubona ko icongereza arico wocu kuri tala yawe arico woshira imbere, ko watubwiye ibintu byinshi wize, inyungu yo kugira ngo uhitemo icongereza ha mu Burundi wabonye ari yahe? Murakoze cyane. Icambere hoho ntawo bidaha canke ntawo bihakana yuko icongereza ari rumwe mu rurimi rukunzwe cyane ku isi, kandi ndetse ruvugwa na benshi. Mugiye kuraba avec le monde y'ino munsi, ni icongereza gikora cyane muri vyinshi bitandukanye. En fait ugiye kuraba ni n'ururimi rwa business. Donc muri ico gina cemvuga nti James ni vyiza yuko nawe yo kwifadikanya n'ibindi bihugu vyinshi bivuga ururimi rw'icongereza, na cyane cyane yuko ari ururimi ruriko ruravuga ruti rukomeye cyane. Dr James uracyaraba aciranariza mu Burundi ingene bimeze. Ugiye kuraba avec le système francophone turimwo, ntabwo ari abarundi benshi bazi ururimi rw'icongereza. Dr James avuga ati rero avec ya tala yiwe afise
yifuza yuko umurundi wese ahava akagera ko yomenya ururimi rw'icyongereza na cyane cyane yuko ari ururimi ruvugwa na benshi cyane ku isi. Yego cyane niho guca niyumvira nti ndakwiye kuba nogira muri za ndoto zanje mfite kushiramwo cyangwa se gushira ku mugaragaro tarazanje kugira ngo nongere ndazisabikanye n'abandi. Niho guca niyumvira gukora icyo kintu cyitwa beta. Icyo kintu rero kiri no musi kiriho ni kigo kidasanzwe kiko kiragerageza kuraba ingene cyofasha abarundi na cyane cyane mu byo kumenya ururimi rw'icyongereza kandi bitabagoye effectivement. Yego urakoze cyane. None Dr James uri kuraraba ugwaruka gonga mu Burundi n'ururimi rukunzwe vraiment uri kuraraba wobona iri kurahamagarira benshi kuyo tala yawe urabona ko ufise benshi baza kukwitabira kugira ngo bamenye kuyo tala yawe nawe ubasigire kuco waronse. Murakoze kuri ico kibazo. Ubundi iyo umuntu agomba gukora ikintu hari benshi kumbure bataba babona ibyo ari karakora ariko petit à petit agenda bitahura. Kuri ico kibazo nyene abarundi kumbure ariko bariko barabibona yuko ari ururimi rugezweho. Aho ndabibonera nuko haraheze igihe kitari gito ntanguje n'ibyo kwiga icyongereza en ligne. Nagiye kubona yuko abarundi bariko baravyitabira kubona nk'umuntu ashobora kumva yuko ashobora kwiga icyongereza atari kumwe n'umuntu yibereye muri shambire yiwe akagira umwete. Nace mbona yuko ati kumbe abarundi nubwo bari muri système francophone hariho abarundi batari bake bifuza kumenya icyongereza. Rero ndabona yuko vraiment au fur et à mesure bariko baravyumva kandi no munsi ndafite abantu batari bake bamukurikira Dr James kandi ari karafasha. Donc muri make mbona yuko abarundi bariko barabyitabira cyane. Yego Dr James reka tukebuke hano kwa engineer nawe atubwire ko turabona ko yatwumvirije cyane natwe reka tubanze tumwumvirize atubwire kuri tara yiwe yatubwiye ngira kuri Mijo Talent TV umunsi n'ukuri ni mwidoga abantu turi kumwe murababona n'abantu bafite amatara uyu munsi baratubwira byinshi kuvyerekeye amatara yabo. Dr n'ujya uri engineer urashaka kutubwira nawe ati jewe nanje kuri tara yanje shobora gutanga iki kuri Mijo Talent TV abankurikirana kugira ngo bagire ico bamenye kuri jewe. Ego turabashimiye kuri kano kanya Mijo Talent TV yadutije ko kongera kandi kuba twokorana kino kiganiro. Nkuko twatangiye tubabwira bimwe muri byinshi dusanzwe dukora nubwo noba ntadomye ku bijanye n'icyongereza ariko novuga ko icyongereza kiri muri byinshi kimwe muri byinshi cyatumye shika aho noba ngeze uyu munsi bivanye nuko hariho benshi nagiye mfasha kandi ibintu by'icyongereza nabitangiye kuva kera gose kuko nibuka ko natangiye kwigisha abantu ba mbere niga mu mwaka w'indwi 7e année. Bon narakuze nkunda icyongereza ndagikurikirana ibishoboka nibaze ko uhereye igihe niga mu w'indwi nta club nimwe yoba yari Bujumbura jewe ntarinzi. Bon naramenye iminyuro myinshi umuntu ashobora gucamo kugira ego nkuko toko turababwira ko icyongereza twagitanguye kera. Navuze ko natanguye kwigisha abantu ba mbere nk'ikiga mu mwaka w'indwi. Ndiko ndaraba ibijanye n'icyongereza naravyirutsemo gose ku buryo hagera n'igihe ntajya midi kubera gukunda icyongereza bimbamwo mba muri ubwo buzima. Naratembereye mu maclub atandukanye mu maconference atandukanye. Au 2013 naja no mu gihugu cy'u Rwanda muri conference y'ibihugu 8 nagiye n'ahandi hatandukanye. Rero twagomba kubabwira ko kwiga icyongereza ni ibintu by'agaciro na cyane cyane bivanye na monde n'isi ahigeze. Icyongereza kifise puissance nini parmi izi langue universelle tuzi hano ku isi. Apa ko turi muri East Africa community. Apa ya East African community icyongereza gikora ku isi yose igihugu cyari cyo cyose waba uri mu Bufaransa kirakoreshwa icyongereza waba uri mu Bushinwa icyongereza ni international ahariho hose ku isi usanga ari icyongereza. Nkuko idolari ari ryo rifite agaciro gose ku isi uyu mwanya rikoreshwa henshi hashoboka haba mu Barabu muri Afrika muri Asia Amerika Oceania n'ahandi hose icyongereza gifise inguvu zikomeye
ku rugezo rwo hejuru. Nuko turiko turabwira rero abajene kuza kwiga icongereza, nuko twifuza ko bashika ku yindi ntambuko, na cyane cyane nk'uko beta yateguye inyigisho z'akanovera ifise n'abahinga babimerita mu kwigisha ururimi babinonosoye, bari talented, bafise iyo talent ikomeye. Twotumirira abarundi bose kugira ngo ashobore kuza kwifatanya na beta mu bikorwa byo kwigisha icongereza. Ni vyinshi dusanzwe dukoreramwo, nk'uko nababwiye turakora no mu bijanye na entrepreneurship, ibijanye no kwitunganiriza imigambi. Navuze aho dufise na fondation yitwa Dreams of Change Foundation, twayikreye canke twayitanguje kugira ngo ibibazo vya benshi bishobore kuba vyotorerwa umuti, kugira ngo benshi batarashika aho bogeze mu vyumviro bashike ku yindi ntambuko y'ubuzima, canke bagire yindi capacité intellectuelle bifatiye mu bintu dushobora kuba twotunganya. Na cyane cyane nk'uko twababwiye ko itariki 31 z'ukwezi kwa 12 turafise bonne action twateguye, novuga gushigikira abantu bari mu bibazo bitandukanye, na cyane cyane by'amagwara, bagwaye bari mu bitaro. Twifuza kurangiza umwaka tunezeranwa nabo, duhezagiwe n'Imana. Turiko turategura nimba twari isukari, umuceri, ibintu nk'ivyo bishobora gufasha umugwaye, isabuni n'ibindi. Mijo Talent TV nushaka kudutumira kugira ngo tuze tubashigikire, ko nuno umunsi mwadutumira kugira ngo tarazanyu Mijo Talent TV izishikana aho mwifuza ko zigera. Nizere ko Mijo Talent TV iri ku rutonde rw'amamedia azohashika. Ego si kubatumira ahubwo basanzwe batumiwe, nuko batari bwabidakuve ko. Merci. Ego ntibidoge, barahawe ikaze. Mijo Talent TV turazi kuri ikora ibidasanzwe, twama turi prena. Turazi ko mushigikira haba mu baririmbyi, haba mu bantu bitunganiriza imigambi, ibintu bitandukanye. Turazi ko Mijo Talent TV ibikora neza. Ego Mijo Talent TV iriho kuri bose, ku bantu b'ubuzima butandukanye. Nukuvuga umuntu wese atwituye Mijo Talent TV iba yamugezeho. So reka ndakwibarize, none ko tuzi ko mu Congereza hari icongereza c'abanyamerika, hari n'icongereza c'abongereza, wowe tubwira ko coba gitandukaniye hehe? Ko twumvise ko ushigikiye ibya beta, ko urumva ko uri umwe na Dr James. Tuvuze ibijanye n'icongereza, tukavuga itandukaniro gito twakwita British English na American English. Nuko tuvuze ijambo icongereza twumva umwongereza, bisigura ko inkomoko y'icongereza ni mu gihugu c'Ubwongereza. Nubwo umunyamerika avuga icongereza, no kuvuga ko base nini canke isoko ry'icongereza ni mu gihugu c'Ubwongereza. Ugiye ukarabanaho ukuntu vyatanguye, yari imiryango ishika nko kuri 5 yagiye hamwe ikreya ico tokwita icongereza. Kuko icongereza hari ico twita modern English, icongereza kiriko gikoreshwa ubu nico twokwita ancient English. Ivyo rero birafise aho vyatanguriye naho vyahereye. So iyo tuvuze rero American English, nariho tuza kumva ijambo academic English. Turumva ko British English ni icongereza cyabaye forme n'abongereza. Academic English ni icongereza cyabaye forme n'ibihugu bitandukanye vy'Iburayi, harimo Ufaransa, Ubwongereza n'ibindi bihugu nyene vy'Iburayi vyagiye hamwe biriyumvira ati turashobora gutanguza ururimi rw'icongereza muri Amerika. Kumvi yahe bivanye nuko Amerika cyari igihugu cyahurikiramwo abantu bose batandukanye bava mu bihugu bitandukanye. No kuvuga ko isi yose gushika n'uyu mwanya yifuza kuba muri Amerika. Bamaze kubona ko abantu isinzi canke isi yose yifuza kuba muri Amerika, barashimye ko boca batanguza ururimi rw'icongereza bise academic English. Ariko igihe iyi academic English biyumvira kuyitanguza, ntabwo yari base kuri grammaire. Muri ico gihe turabona umwongereza yakoze ibidasanzwe mu gushigikira no mugambi, ariho benshi bakunze kumva bita William Shakespeare. William Shakespeare no mugabo w'umwongereza yakoze ibidasanzwe muri Amerika, aho ari we yahagurutse atakindi agiye gukora ari ugukomeza ico no kwita ururimi rw'icongereza muri Amerika bita academic English. Yarashoboye no gushinga umugwi yise NTCE.
National Council of Teachers of English. Numugwi yatanguje kugira ngo ushobore kuba wokomeza ururimi rw'icongereza mu maeta yo muri Amerika. Ariko igiye ukaraba urasanga hari amaeta mamwe atashoboye gushikamwo bivanye n'uko uwo mugwi utari umugwi ufise abantu benshi, yari nka nombre y'abantu 12 nibo bari charge yo kuba wokomeza icongereza muri Amerika, kiretse ko iyi eta bita Oxford ari itashoboye gushikirwa. Ego so nuko bimwe muri vyinshi abantu bakunze kwibaza impamvu Amerika ishobora ko bivuga icongereza, bamwe bakibaza ati bon icongereza cyo bacabaye forme muri Amerika, ariko twagomba tubabwira abakunzi ba Major Talent TV ko icongereza cyaje kivuye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikivugwa muri Amerika nico twita academic, cyabaye forme n'ibihugu vya Burayi vyagiye hamwe biriga ukuntu byatanguza ururimi ushobora guhuza umuntu wese ari muri Amerika. Gushika uyu mwanya icongereza kiravugwa muri Amerika, kandi naco ne kirafise puissance kuko Amerika iri no mu bihugu biriko bikora ibidasanzwe kw'isi. So nka beta none mwebwe muri ko mukurikiza ikihe cyongereza kugira ngo abakunzi ba Major Talent TV bariko barabakurikirana bamenye ati nitwabarondera ba Dr James, twabarondera ba engineer, barashobora kutubwira ati twebwe tuko dukurikirana icongereza iki mivyo bibiri nikiye muri ko murakurikirana kugira ngo abariko baraturaba bamenye ico bazoza barondera. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Nubwo tuzi ko icongereza cyavuye mu Bwongereza, nivyo programa ihagaze kuri ico twokwita British English cy'Abongereza, ariko uri kurigisha ntiworeka gucishamo American English kugira ngo umuntu ntabe baze ku kintu kimwe, kandi umuntu afite access yo gutembera isi yose. Twokwibaza kuri British gusa, ugeze muri Amerika hariho bimwe byo gucanga. Rero nk'ico beta iri kikora uyu mwanya nuko yereka inzira ishobora gufasha umuntu ahageze ku isi akaba yoshobora kwidefanda, kuko tuvuze icongereza harimo ibintu byinshi kandi bitandukanye. Kuko mu congereza hariho nico twita pidgin English. Tuvuze pidgin English ni icongereza usanga kiri forme n'ibindi bihugu, na cyane cyane hano muri Afrika nko muri Nigeria, za Kenya n'ahandi, aho uzumva ngo indaba ngo bisigura ngo problem. Hii niyo twita pidgin English, n'ururimi rwabaye forme n'abantu bo muri ako gace canke muri ico gihugu bacita icongereza, ariko atari icongereza nyezina. Bobo barakivuga nkuko bavuga icongereza, ariko mu yandi majambo si icongereza gikwije amategeko, nico twita pidgin English. So iyo rero turiko turavuga ko nka beta ishaka gutanga ubumenyi mu mpande zose zitandukanye, no kugira ngo ifashe umuntu wese ashobora kuyegera kutazoba perdi igihugu cyari cyo cyose ashobora gushikamwo. Ego ni muri ubwo buryo kugira ngo ntiyagire uzoba depeize yamaze gushika muri beta. Gitongo yarize muri beta Okay. ngo bikamucanga. Dushaka waba uri muri Australia, waba uri mu Bwongereza, waba uri muri Amerika, hose uzoba uri kwisi uzoshobore kubaho neza, kuko turaraba no muri Australia hari ico twita ngo Australian slang. Iyo tumaze kwita ijambo slang, ni jambo ryabaye forme n'agace k'abantu karaba officiel. Ivyo bintu biremegwa, ariko hari agace k'abantu kaje kwemeza ivyo bintu. Ivyo vyose nka beta iriho kugira ngo ikwereke iminyuro kugira ngo ubu umwongereza bushitse kandi mu mpande zose bishoboka. Ego. Okay, engineer nka bariko baturaba kuri Major Talent TV, surtout abajene benshi urazi ko aribo bakunda ibintu by'icongereza. Ikintu babwira ko wowe watubwiye ati narize ibintu byinshi mugabo mena ndiko ndakurikirana nanje ibintu byo muri beta bijanye n'icongereza, ikintu babwira abajene b'iki gihe ni giki kugira ngo batumirire? Bon, abajene bo mu Burundi atari u Burundi gusa, kuko beta ntirikikora mu buryo bugaragara gusa mukaba hamwe mu buryo bugaragara gusa, ariko beta irikirakora no ku buryo bwa réseaux sociaux. Bisigura ko uri mu Bufaransa urashobora kwiconnecta kuri beta ukiga kandi bikagenda neza, uri mu Bushinwa urashobora kwiconnecta kuri beta kandi bikagenda neza, kuko tumaze kwita ikintu en ligne umuntu wese ahari kirese uri mwijuru, ndagasubiremo uri kwisi yose, waba uri muri Congo canke mu Bushinwa, mu Buyapani, urumva ko ufite access yo kwiga. Ego ico no tumira rero naguciriyemwo Dr James yatubwiye ni naho buri muri chambre mu cumbi wawe urashobora
chambre urashobora kwiga icongereza kandi ukakimenya mu mwanya muto kandi mu buryo bugezweho cyane gose. Antuka Dr James ntiyatubeshe iyo tarayiwe kabisa, urumva ageze ku rundi rwego. Ari ku rundi rwego mu bintu bifatiye ku mpano yiwe. He is passionate kuri ivyo bintu, si ibintu agomba gukora cyangwa ariko arakora abaye force, ni ibintu akora kuko yumva afise passion y'ivyo bintu bimurimo, nibwo buzima bwiwe. Ego tugaruke kuri Dr James, watubwiye nti riko ratumira kugira ngo ugwaruka gwinshi ruze muri beta. None Dr James ubona ko nk'ubu wewe ku rugero ugezeko ikintu uri kurabatumirira kugira ngo baje, abenshi bashaka kwibaza ataradutumiriye, eske ni gratuit, eske ni gupeya, bimeze gute? Murakoze cyane, nongera nshimira n'abakunzi ba Uburyo Talent TV bariko baradukurikirana pour le moment. Turi fiere na mwebwe, turabakunda cyane kandi mushishikare kugira subscribe, murazi ko ni mwebwe nyene. Merci. Mwumvise ngo mwibuke kugira sabone subscribe kuri Uburyo Talent TV kugira ngo Dr James abahe vyinshi. Yes, murakoze cyane. Hama tugaruke gato ku kibazo, ariko imbere yuko novuga notanga inyishu, manze shimire cyane engineer. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Aragushimiye cyane. Yego nanjye ndamushimiye gose. Gituma shimiye monsieur engineer nuko uyu ari parmi aba nomugeranya n'umumento wanje, ndamukunda cyane na cyane yuko abarundi bari amazi ngakuringa kuri ubusa, ni mukuru wanje, urumva yuko nico gituma mwumvise muravukana bo kumbure nibwo tuba tuvukana ngo bya bindi by'amaraso, ariko turavukana muri make. Nico gituma mwumvise yuko yashishikaye kuvuga ibitari bike nka mukuru wanje, yantanze kumenya kumbure no kwiga ururimi rw'icongereza, aho mwumvise yuko yabahaye toute une histoire y'ingene icongereza cyatanguye, ara différencia academic British English. En tout cas big up sana bro. Kuri kibazo rero cyane mwabajije. Yes, merci beaucoup, merci. Turabandanya ku kibazo kunyishire rero. Subi nyuma gatoya, jewe nka Dr James muri beta novuga yuko nazanye aka innovation. Murazi yuko avec le monde y'ino munsi dukenera kwiyumvira hama tukiyumvira n'aka innovation. Ubundi abenshi basanga bazi yuko umuntu ugira yige ari mpaka bari kumwe n'umuticha, babone ikibaho, babone umwigisha, babone ingwa, babone kwaye. Mugabo je nka Dr James naragije kwiyumvira odola kugira ngo nzane innovation. Muri beta Ingene bitunganije, twe twigisha icongereza mu buryo bubiri. Turigisha icongereza novuga face to face, donc aho twigisha umuntu imbona nkubone muri classe. Deuxièmement, turigisha icongereza en ligne, online, nkuko Ingene ikarabivuga. Ako kantu rero na ka innovation nasizemwo kuko nabonye yuko hari benshi abarundi n'abanyamahanga bipfuza kwiga icongereza ariko ugasanga bari kure. Ubwa mbere ugasanga bari ahantu abaticha badahari. Ubwa kabiri ugasanga bafite ubuzi bubafatira. Muri ico gihe ugasanga biramugora kuja muri classe. Nico gituma nace niyumvira nti reka niyumvire odola nshireka ka innovation kugira ngo umuntu wese avyifuza ndamwigishe bivanye naho ari. Pour le moment beta irakwigisha icongereza wiryamiye, ikakwigisha ukamenya neza kandi ndetse wanashaka ikaguha certificate, kuko byose birashoboka muri beta, kandi ukayironka wize wibereye kuri swat machine yawe canke telefone yawe. Bavuze ngo na certificate barayironka, none uri agree wewe muri leta y'u Burundi? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Twebwe certificate ziwacu turiko turatanga canke tugoma gutanga ni certificate zizoba ziri notifié. Nibaza yuko ico nta makenga kirimwo, bizoba biri ibintu bimeze neza cyane, nta makenga. Beta ntiyaje kugira ngo wigire, irazwi iriho kandi itegeza gukora ku mugaragaro. Hari ikibazo utanyishuye naho ni gratuit ko bakunzi ba Uburyo Talent TV ko turaba yo bari gratuit, sino umuntu ashobora kubona ati nayibonye kuri Uburyo Talent TV nimunyereka inzira hama gacha tubaza ati none turapeya canke ni gratuit? Murakoze cyane, sinari nacibagiye ubundi nayo kigaruka wagumukirengana kandi ubisanzwe urazi ko benshi arico kintu ca mbere batangura kubaza. Ndabizi yuko abantu benshi ntibakunda ibya gusa kameme, ndabizi, ariko reka ndababwira ikintu kimwe abakunzi ba Uburyo Talent TV. Ubisangwe jewe fise idée entrepreneuriale,
rero muri entrepreneur twebwe ntitushira imbere amahera kubera yuko umu entrepreneur ari hajya kugira ngo atorere inyishu y'ibibazo runaka bihari. Ninaco gituma twebwe no muri beta ntabwo dushira amahera imbere, ahubwo ico twipfuza nuko twobanza gutorera inyishu y'ibibazo twabonye biri mu barundi batari bake bipfuza kumenya icongereza ariko bikabagora. Ariko bukibazo rero mwabajije, mu bisanzwe amahera ku mu entrepreneur siyo priority, ahubwo amahera ni motivation. Rero twebwe muri beta aho kantu ka motivation turagakenera kugira ngo kumbure natwe twiyungunganye. Murabona yuko nk'abantu biga face to face tubabwire yuko mwigira turafise centre twigisha hamwe centre de formation iri mu Carama kaze cyane mu Carama bakunze ba Muri Talent TV, ahantu bitwa ku irabire muhageze hajya mucamo habona ku ishuri bitwa Etelac. Aho rero niho turiko dusanga rutanga izo nyigisho za face to face. Mu vyumve neza, za nyigisho mwiga mufite abatica bari imbere yanyu. Mucamo bare muri ico gihe yuko turakenera kamwe ma contribution. Ubundi ntabwo ari amahera menshi kubera yuko education ntigugwa, kubera yuko wewe umpaye amahera nk'akaro 10,000 canke 20, nanje nkaguha ikintu kizoguma muri wewe. Amahera 10,000 ngiye mu kabare kwa naka mba ndayamatse, mugabo education ndaguhaye ni ikintu kizogumamwe. Rero mu mfunyapfunyo muri beta ntidushira imbere amahera, mugabo ga contribution koko karakenerwa, na cyane cyane yuko mu kwiyandikisha si menshi, ni 5,000 gusa inscription. Uragize neza gupreciza kuko benshi bico bibacanga. Bakunzi ba Muri Talent TV mwavyumvise, uyu mu Dr James ni umuntu ariko arerekana tara yiwe, tukaba tubasaba ko mu mushigikira na cyane cyane kugira ngo sinzi ko afise YouTube, sinzi urashobora kubabwira kugira ngo bamenye byinshi kuri wewe, aho boca bashaka kukuraba ivyawe tara yawe. Ego murakoze cyane. Ibyo biri mu byo turiko turatunganya. Ubu narisanzwe ndiko nkoresha channel ya YouTube ariko yari personnel, ariko vuba cyane turiko turaza tubakorera ibintu bidasanzwe muri beta, aho tugomba gushiraho ama channel nini cyane kandi twibaza yuko bizogenda neza. Mais pour le moment abipfuza kumenya byinshi baba baraturondera, na cyane cyane tukabaha nimero zacu. Abakunzi ba Muri Talent TV nimero zacu nizi zikurikira. Ukeneye Dr James kumuvugisha murondere kuri 68 970 511 68 970 511. Aho Dr James ucumura nka byoroshe ashobora guca guha des orientation canke n'ibindi byinshi biri behind camera mugashobora kubiganira. Murakoze. Ego reka tubashimire Ingeniere kugira ngo hagire ico mubwiye abakunzi ba Muri Talent TV. Turashimiye cyane abakunzi ba Muri Talent TV kuri uno mwanya bashoboye kuduha uyu munsi wakongera kuyaga nabo, na cyane cyane mu bikorwa nk'iby'iterambere, aho urongoye igihugu nka nyenicubahiro umukuru w'igihugu aguma atumirira urwaruka kugurura amakoperative. Nimba beti iriho suko iriho kuko nyenicubahiro yabanje kubivuga, ahubwo iriho nyenicubahiro ataratangura kubivuga. Ego bigaragara ko nyenicubahiro ariko azashigikira ibyumviro biri mu bajene, kuko n'abajene benshi bafise umugambi canke bamanye umugambi ariko batari bwashike ku rugezo boshira habona ibikorwa byabo, na cyane cyane bifatiye ku kibazo c'ubuzima ugasanga biragoye, afise umugambi ariko biragoye. Twongera dutumirira igihugu abarundi bari hanze kuza gushigikira imigambi yo gwaruka. Nimba Dr James atanguje beta, ni vyiza ko hashobora kuba uyu canke uri avuga ati je ndagushigikiye mu bikorwa urimo, reka twagure centre yawe twumve yashitse mu centre ville, tumve yashitse Gitega, tumve yashitse Burundi bwose no hanze y'igihugu. Bizoba bishemeye gose nihaboneka uyu canke uri yashobora kuzashigikira icumviro ciwe, na cyane cyane nkuko mu bikorwa nk'ibi bisaba gukora, bisaba inguvu, bisaba kwihangana, bigasaba gutahura icyatumye ukora ico kintu, vision yawe ukayishikako cyangwa kugira ngo ushobore kuba wayishikako. Ni muri ubwo buryo rero dushimiye Muri Talent TV iyo yashoboye kuza kubana natwe kugira ngo babwira ngo bagire gute. Tubabwira ko bo kwitaba bino bikorwa vya beta kuko ari ngirakamaro cyane ku buzima bw'umuntu. Kumenya ururimi birangira igihe upfuye,
ariko naho wopfa bivanye n'ibikorwa wakoze biciye muri urwo rurimi birashobora kuzokwamaho n'umuntu wese azovuka warapfuye agashobora kubikurikirana. Nimba uyu munsi hari abana bataravuka, hari urunganwe rwo mu mwaka uza rushobora kuzobwira abo bana ibijyanye na beta bivanye n'ubumenyi bahakuye. Bisigura ko nubwo Dr James atabakiriho, ibikorwa vya beta bikaba byaragize impact mu buzima bw'abantu bizohoraho. Ego ni muri ubwo buryo rero dutumirira abarundi ugwaruka, si ugwaruka gusa, waba uri umumama, umupapa, umujene, kaze muri beta kugira ngo mushobore kwiga, twige ejo dushike ku zindi ntambuko z'ubuzima bivanye n'aho isi igeze iri rapide. Abantu bumva ngo n'abadandaza ngo baja mu Bushinwa, Dubai n'ahandi. Icongereza kizokenerwa naho kitazokenerwa. Kaze rero twige muri beta, na cyane cyane nk'uko beta yamaze kwitegurira cyane kuri uwo wese yifuza kuza kwiga, kandi ibintu bikaba bitunganije neza. Ego murakoze. Murakoze cyane, reka natwe tubashimire kuba mwatwitabye kugira ngo mutuyagishe kuri Mijo Talent TV. Reka Dr James tubashimire, mutubwira n'akajambo ka nyuma kuri Mijo Talent TV. Reka tubahe. Murakoze cyane bakunzi ba Mijo Talent TV, tubibutse rero hajya mubandanye mugira subscribe, murabitse turabakunda. Ingene nayimubwiye ariko narindindiye ko Dr James nabavyibagira. Nibavuze ko bagira subscribe kuri Mijo Talent TV. Bagomba kandi tongere tubibutse nk'uko twabibabwiye mu ntango, tugire subscribe, tunatumire benshi kugira ngo Mijo Talent TV ishishikare itera imbere, na cyane cyane nk'uko atakindi rikikora atari gufasha Uburundi n'abarundi ibikorwa vyabo gushika kure. Ego kaze tugire subscribe, tunatumire abagenzi, mama wawe, papa wawe, wumvukana, imiryango, babwire bagire subscribe kuri Mijo Talent TV. Na commentaire nyinshi, na commentaire nyinshi, n'ama like kandi menshi gose. Ego turagushimiye cyane. Ego Dr nibyo nariko ndavuga nti mwibuke rezami, mwibuke subscribe. Okay, haba turakunda cyane bakunzi ba Mijo Talent TV, na cyane cyane tubashimira cyane kuba mwari mwatwitavye hano. Hanyuma akajambo ka nyuma novuga ni kongera gutumirira nyene abantu batari bake baze bakunde ibikorwa vya beta nkuko engineer karabivuga. Muri beta koko nitwigisha gusa abana, ni kuvuga twigisha abantu bose, waba wewe umupapa wifuza kwiga uvuye ku kazi. D'ailleurs mbere beta yarabatunganije nazanyigisho zo mwijoro, dwifashe twisunze ba bantu bava ku buzi barushe canke mwijoro. Beta irahari, irashobora kugutungaza programme yiwawe en fonction ya temps yiwawe. Ni kuvuga yuko apart yo kuja muri classe urashobora kwiga en ligne, canke naho muri beta turafise abigisha babunonosoye babizi, bashobora no kugusanga swate muri office yawe canke mu rugo iwawe. Bisigura yuko muri beta nta citwazo gihari, ukeneye kwiga uriga swate en classe, swate muhiri wawe canke mu biro, swate kuri imachini yawe canke téléphone yawe. Murumva yuko biroroshe les amis bakozi ba Mijo Talent TV, muvyumve neza, sangiza iyo nkuru abandi. Rero muravyumva yuko turiko turagerageza kugira ngo tubazanire ibintu bidasanzwe, bya bintu mukunda cya Congereza. Kandi muri beta rero si Congereza gusa, turafise n'abandi bantu bafise ivyumviro byinshi bitandukanye. Donc ni inyigisho nyinshi mwavyumvise. Engineer ababwiye bya DCF, ni kuvuga DCF turiko turakorana nayo, ni kuvuga yuko dufise byinshi turiko turakora. Rero bakunzi ba Mijo Talent TV tubatumire cyane kandi turabakunda cyane. Mwibuke mudukeneye nimero ni 68 970 511. Ni Dr James, murakoze cyane. Bakunzi ba Mijo Talent TV, reka tubashimire cyane, tubabwira nti nimushigikire Dr James mu migambi yiwe muri tara yiwe. Mwavyumvise ko hari byinshi akora muri tara yiwe kandi bitagoye mu buryo butandukanye. Katubashimire cyane mu kugira subscribe kuri Mijo Talent TV, tongera tunabakengurukira uburyo mutwitaho, nitumwe dukorera nta nabandi, mutariho nitwe baturiho. Reka tubashimire naho ubutaha, bye.